abakunzi wa Ghost TV Jeff Isaya uri journalist umujama anyereka yiwe ngaje okay ahanyene just na habuyene kurayo okay bakunzi ba Ghost TV jewe yewe turabari wawe okay it's okay bakunzi ba Ghost TV ndagomba gukurikirana ngaho oya just do winzara bro rabo kuno gusa nambaye wambaye neza sawa naje nambaye impuzu nambaye so oya amajamo make ibikorwa okay merci beaucoup merci beaucoup naho kwa Ghost TV jewe nguma ndabimwereke ibinyereke Mwanda yimwereke ikivuge nyereka je nyereka none amafaranga avaye muri ville oya inge je amafaranga menshi bisaba yuko ndatura nito mage ndanda ibipapuro biri ngaha okay so wabonye abajurase banyu namahera bafise bakunze ba Ghost TV je muzima ndanga kagaye je uco mbwira umuntu je tunganya amahera ngaha jibu je shakuzana amafaranga yiwawe je umbwira amafaranga ko yafise wewe guys bakunze ba Ghost TV je mumbwire ko amafaranga afise ngayo none aba ni bandi Umviriza journalist ndagusabye banzure kane nivyo biganiro byawe sivyo ibintu uyu mutipe yankoreye we navyuzi ibiki urinde ninde ubu rero uranyihakanye baba stari bacu oya kamera zimya wala kamera ntuzinye kamera nari mu kiganiro utegereza kubandanya oya zimya men rindira wenda kuba oya rindira yaraneye inda hamaragenda ambwira ngo ndayikureyo umviriza rero mama sinigeze ndayikureyo abasaneza tura noje wowe urinde wowe je ndakuzi ubu rero nunzi urinde baba uramenye man oya man zimya uzikamera man ntuzinye kamera kwanza umviriza man nowe wenda kubaza wazengaha ngagateko mama yangu je ndazukura abashunarize mugasubira je kumamagara dukore jewe kiganiro tuzoca dushwara ivyo birakuraba tuzoshwara ndekura kwanza jewe shaka umva wemere neza iyi ndayiko ari wawe bakunzi ba Ghost TV birarenze nojuranze oya nojuranze ubu nunzi jibu umviriza wewe ukina filime uri kuri hakaninda none aba bantu nibahe umviriza ndakubwirira rindira abasha sivyo jerabo sivyo cameraman je iyo kamera nukuje dayimena canke nyene abakuzi bakare jewe ari kubera umvise turabakimba amafilme bashaka rero badukure kwa amafaranga kungu nukuri je amafaranga dabaha igihe waza kuyihera navyabona yuko kandi ntuzinye kamera tugende kwizone duipime ko ari ndari iwacu je ndakuzi kwanza je ndakuzi nacu uramenyera kuri zone utamenyaniye he uramenyera kuri zone ndekura basi hera bakunze ba Ghost TV ibintu birishije kuryoha cyane hello bakunzi ba Ghost TV nizere ko mumeze neza mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye nkuko mubibona imbere ya kamera muri kumwe na Didi Dakim inyuma ya kamera mukaba muri kumwe na Crema Pro nkuko mubisanzwe mubimenyereye uno musi rero sindi jenyene sinizenye jenyene nkuko mubibona aha pembeni yanje ndi kumwe n'umusore w'umusonga mubona ko ari umusore ashajije asa neza ebana namubura ko ibintu ari good so ngirageje kumura vraiment ebana ari kwije vyose tudatevye reka tumwakire muri buno buryo bite sari sawa mumeze neza tumeze neza turi gado turashima tuseraga ico tuvuze turashaka kumenya hariho abantu ko baraturaba kuri Ghost TV ifuza kumenya eske uwo muntu ninde yitwa nde akora iki bimeze gute jewe nkaba nitwa Jibu nkaba dumwandisi nkaba dumukinyi w'amareresi nkaba dumu DJ w'amabiti nkora ibintu byinshi kandi abantu benshi baranze ndibaza abakunzi wa Ghost TV ndabakunda cyane sivyo ariko ngize akabazo gato ikweri ki wahisemo kwita Jibu ryaje gute amazina abavyeyi bakwise yanyayo naya amazina y'abavyeyi majamwe je nitwa Arno Jibu yaje ari umunsi nani nicavuga ati no gute jewe no kwitwa inyishu ako inyishu nkahindura mu Giswahili gacha yitwa Jibu ni yisiguwe inyishu ya bisigwe rero ko uri inyishu ndi inyishu ariko apa yo kwitwa kuri inyishu hari abantu bashobora gukona kuvuga ati umujama arambereye ikibazo navyo bivuze kwiki
abo ngabo bita baryarya ndabyukuri nta muntu n'umwe dabira ikibazo abo ndamubera inyishu. Okay, urakoze cyane nkuko muvyumva bakunzi ba Wagos TV, turacari kumwe turacago turaganira ntituramenya byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri we, ariko tuko turagerageza kumuganiriza. So watubwiye yuko usanzwe uri umwanditsi w'amafilme, ni filme zingahe wanditse ziba hit zabaye hit? Ya mbere yitwa Ubuhemu bw'urukundo, ya kabiri yitwa Umwana w'ikinege, ya gatatu yitwa Agacuri, ni nyinshi nanditse Mayibobo, Nyumba kumi ya Gasoni Muhezi, nayanditse najewe nyene uruhare rw'iwanje rurimwo, narayanditse Nyumba kumi, ni nyinshi nange nandika. Ya jewe vraiment ni Imana nyene cyuvyuma. Ya urakoze cyane, ariko nongenda kubaza akabazo gatoyi cyane kameze uko mu gihe uba uri mu gikorwa nize ntambamye ugenda uhura nazo bigatuma wumva kumenga nyene uracitse intege cyane? N'abakinyi cyane cyane ugasanga umukinyi muraganiriye ngo uno musare tournage ugapankira kintu cyose ucumva umukinyi ngo umunsi na mwanya afise ucumva umengo inguvu ziraheze. Icanye ukabona uhuye n'ingorane umusore tournage ugatagaza amafaranga ni byinshi. Ndashaka kumenya nyuma yuko ugira izo ngorane zigiye zitandukanye z'abakinyi ugashiga ugatakaza amafaranga, nkawe dufate iyo ushitse kuri tele ugasanga abakinyi bamwe mwavuganye ntibashoboye kuhaba, donc ari abasivye, ugasanga nk'umu actrice cyangwa umu acteur ari gukina muri iyo filme ntiyabonetse, uhora uvyifatamwe gute? Niyo mpamvu nakubwiye ko je umwandisi umvise jewe namaze gushika ku tele capanga yindi scene rero nuko je nimere je numure ngo umukinyi yasivye ngo tunaje gishise oya je ngoresha n'abashitse uyu munsi ca dukora. Je maje mu mageje sisivya tunaje kirazira. Okay, merci beaucoup. Ariko ngira kandi kabazo gato ngomba kukubaza, Jibu ni ryari yabonye kafise iyo mpano yo gukina film? Umunsi natangiye gukina kwa Gasore muri timu ya Gasore niyo naci ndabibona ko naje office impano watsekare naje nugure vy'iwanje zo nkina vy'iwanje eko yaje nakina muri timu ya Gasore. Okay, merci beaucoup. Watangwe gukina filme ryari? Ubimazemo imyaka ingana gute? Natangiye gukina filme muri 2022. Ni vuba 2022 natangiye gukina filme. Makure naho ngeze shima Imana imyaka ingahe? Imyaka 3, aci imyaka 3. Rero mva rero ku myaka 5 mva ko zuba haha marame. Merci beaucoup. Ariko ngira ko nongera mbaza, yes, Jibu wakinye filme nyinshi cyane zabaye hit zigiye zitandukanye, zimwe wazitubwiye n'izindi je wenye nagiye nibonera. Wibonera rero nashaka kukubaza muri izo truas wamaze uri kurakora film, niki kintu cy'agaciro maze gukora muri film? Muri film filme vraiment wavuze ikintu cy'agaciro maze gukura muri film. Gukurako icubahiro, amafaranga mbahe kubera film. Okay, nikuvuga ko ubayeho kubera filme. Eske dushaka kumenya none Jibu aho aba yarapanze cyane aba ku bavyeyi biwe? Waje dapanze n'umuntu ukurasta majamake jewe mba mucara abavyeyi banje baba mu Cibitoki ahanye cya Bujumbura sivyo. Je dipange rero ndimenya ndigaburira ndiyambika kira kintu cyose ndimenya rero. Okay, merci beaucoup. Tubwiye yuko ubaye kubera filme kandi ndetse n'amafaranga unayafise, ariko icyo mba kugusaba ni kimwe, singombye kugushira basi ndakugaragaze, ariko ndazi ko ushoboye kandi ndazi ko amafaranga yafise, ariko ngomba kugusaba ikintu kimwe gusa. Ndashaka ahanyene turi kumwe ahanyene unyereke Samir. Yeah, just now nyene nga oya arindi yakubwiye na president yabwiye na president sivyo, na president yarabivutse yavutse kirazire kugenda n'amafaranga, kirazira amafaranga afise suvuga sino yabura oya singaya oya, ariko ari ni 10,000 ni 15,000 si 15,000 si 10,000 na yandi nagusavye 100,000 uko navuga 100,000 none 100,000 zane telefone dakwekera imikashi dakwekera nani ko nani county wanje ndayikweri. Oya ntacyo ivyo ntacyo reka tubireka, ariko impamvu ndakwajije kibazo
abastari benshi muri yemera wallahi je sin oya si kwiyemera twabikoreye bakunzi ba Wago TV je kire kintu ndiko kivuga kubera ko maze kugenzura inshuro nyinshi cyane abastari benshi barafise ukuntu biyemera bafise amafaranga babayeho kubera filme ego sinavyase mubayeho kubera filme ariko hariho nyene rimwe na rimwe usanga nyene muri ko murarengera urashobora kumbwira ati ufise amafaranga ubayeho kubera filme ufise inoti sebu byose nabihari ariko cyo no basaba nk'aba cineaste vraiment mugabanye kwiyemera oya si kwiyemera no umva abashe sivyo abakunzi wa Wago TV Jeff Isaya uri journalist umujama anyereka yiwe engaje okay ahanyene nasa ahanyene kurayo okay bakunzi ba Wago TV yewe turabayi wawe okay bakunzi ba Wago TV ndagomba n'abinzara ngaho oya je se winzara bro rabo kuno gusa nambaye wambaye neza sawa naje nambaye impuzu nambaye so oya amajamo make ibikorwa okay merci beaucoup merci beaucoup nawe kwa Wago TV jewe nguma ndabimwereke ibinyereke ngunda bimwereke ikivuge nyereka je nyereka none amafaranga avaye muri ville oya inge je amafaranga menshi bisaba yuko ndatura nito make ndanda ibipapuro biri ngaha okay so wabonye abajurase banyu namahera bafise bakunze ba Wago TV je muzima ndanga kagaye je uco mbwira umuntu je tunganya amahera ngaha jibu je shakuzana amafaranga yiwawe je umbwira amafaranga ko yafise wewe guys bakunze ba Wago TV je mumbwire ko amafaranga afise ngayo sai wiwe wewe gute uri umukozi ngaya gusuma ugacazanga ukijana amafaranga ngaya guys amafaranga ndayerekanye ngaya jibu shira hamwe ndabwire wewe irindi yabwire urabizi sivyo urabizi wambwiye yuko ukora muri kampuri yo kuragura imiceri usanga n'amahera y'imiceri ukuravuga ukuraza amahera nga reka abana bahera bafite mine wewe amahera mufise twese uraruta amafaranga gusa mwebwe ni muvyemera bakoze ba Wago TV vraiment uko mubibona ndinde oya hapa ubibona uyu ngatadaza imiceri nababesha amafaranga n'imiceri baranguri amafaranga donc uwambwiye ko ufise amafaranga ubaye kwera filme ufise amafaranga menshi ni kuvuga iki rero je ngaha namaze kugutsinda nwatsinze icamenyo ni ego uri umukinyi wa filme mugabo uranakunda gusumvya uburyo kandi je watajewe mu bisanzwe nta bintu nkora vyatari ukora ibiki oya ntibingomba ko ubimenya kwera ko nije naguhamagaye so bamumagara uri umujournaliste n'iconzi niyo mpamvu rero kandi cyakabiri iconzi udandaza imiceri rero usanga amafaranga n'imiceri reka shawa aya mafaranga sayi wiyo ne bakubeshi okay nakibazo dufate gatare wanje ariko umenye ko ndakurenze gatoya ariko ngire nakabazo gatoye ngaruka ko kwanza jibu gerageje kwirabo ubona wambariye ngaha igeze murayizi sosani mi indira gutwenga no kuratwenga ipantaro murayizi basha abafashe murambwiye iyi ni ya isumbibe okay ni isumbibe cameraman abivuze okay merci beaucoup bakunze ba Wago TV ndabasaba duhure muri commentaire mumbwire umupira jewe nambaye ni igeze umujibu yambaye mumbwire iyi ifise amafaranga igugwa amafaranga menshi gusumba yindi ariko jewe ndiza neza ko jarije namba umupira uzimvye cameraman wawe yamaze kuvuga yuko ni jeza kuruta ndaba ni panaro urayizi amafaranga yawe ini commande rasta turabinyenya abakinyi b'ama filme rinda ubwiye twebwe abakinyi b'ama filme dukora ama filme ashiga na amakombi 1 million 2 million wewe ukora ikiganiro cha 1 million ubazakubwire jibo tuvuga ko yani ni kamwe navuga ko abakinyi ba filme mwiyemera cyane mishira hejuru kubera twabikoreye none je sinabikoreye ni gute nakwereka amafaranga nkajya ntabikore rega jibu ni kugira ngo nawe ushobore kunyitaba ni ko wamaze kubona ico namaze gukora kandi nico ndico je nakwitavye kubera dufashanya okay niyo mpamvu rero nanje yego nivyo waje kugira ngo dufashanye ariko ni kubera kuvuga ati nanje narabonye ikiri mu rugamo cyane lazima ndamwitabe rero niyo mpamvu nawe wanyitavye ariko apare yico tugarutse gatoyi jibu turetse filme mu buzima busanzwe wavuze ko ukora ibintu byo MC MC DJ apare y'ubu DJ hamwe no gukina filme nakaye kandi kazukora uretse filme canke MC canke ubu DJ nakandi oya vraiment okay ndumva ari sawa ariko ngira ko ndakubaza ikibazo kimeze uko
narakurikanye irya filime umwana w'ikinege. Umwana w'ikinege voilà ngerageje kwiga filime, ni filime nziza cyane kandi iryoshe vraiment y'abana, iryoshe 100%. Ariko nagize akabazo gatoye cyane. Ndashaka kumenya Jibu, irya filime wayikoze ufise icyumviro nyabaki, warushatse kwigisha iki mu majambo make? Ndakubaza akabazo aho nyine, kuri wewe wayibonye yakwigishije iki? Okay, joko nayibonye, ndashaka ko je nayibonye ugutandukana uko abandi bayibonye, sivyo? Je ndashaka ko nayibonye uko wanje nawe ndi akayibona uko iwabo. Rero nshaka unsobanurire n'abatashoboye kwitahura bariko baradukurikirana kuri Wagos TV bashoboye nabo kumenya icyo warushatse kwigisha cyangwa icyo warushatse gusobanura. Nashatse nange impanuro, ugasanga ruguru baguteye inda, ruguru umugabo aragutaye agiye mu muji kurondera ubuzima, mama wagakuvyara kuri ubuzima bugoye akagutaha nawe ruguru, akamanuka Bujumbura ukabura icefu cya ruguru, nawe ukavuga ati kange nde Bujumbame mayibobo ndode ubuzima. Rero nashake dabahanure abarangabo barahari kanini benshi babataruguru, abavyeyi babo bakamanuka Bujumbura, sivyo? Umwana ari ruguru yatesese abaye mayibobo ameze nabi, akamanuka Bujumbura agacahura n'umuvyeyi wiwe yamuteye ruguru. Urumva ico kintu? Irya filime n'ukuri ifise impanuro cyane cyane kandi ziryoshe. Niyo mpamvu na Fanny Laville yayikwise kopi. None yayikubise kopi bigenze gute canke niyo wamwivye? Mari ndabubwiye kwanza. Wamamagaje ngako yatuganire canke wamagaje nk'agatego? Ntabwo ari agatego, nagwamwe nkagura ngo dushobore kuganira. Ariko nta gatego gahari. None aba ni bande? Umviriza journaliste, ndagusabye banzure kane n'ivyo biganiro byawe, sivyo? Ibintu uyu mutipe yankoreye we navyuzi ibiki urinde ninde? Ubirarura nyihakanye baba stari bacu. Oya kamera zimya wala kamera. Kamera ntuzinye kamera. Ntuzinye kamera. Nari mu kiganiro utegereza kubandanya. Oya zimya mane rindira. Wenda kuba oya rindira. Yaraneye inda hamara genda ambwira ngo ndayikureyo. Umviriza rero. Mama. Sinigeze ndayikureyo. Abasenera tura. Noje wowe urinde wowe. Je ndakutse. Ubu rero nunzi. Ubu nunzi. Urinde. Baba. Uramenye. Mani, oya mani, zimya uzi kamera. Mani, ntuzinye kamera, ntuzinye kamera kwanza. Uviriza. Mani, nowe wenda kubaza. Waje ngaha, ngagateko. Mama yangu, je ndabizi ukura abajurnaliste, mugasubira je kumamagara. Dukoreje wewe kiganiro, tuzoca dushwara. Ivyo birakuraba. Tuzoshwara, ndekura kwanza. Jewe shaka umva, wemere neza iyi ndayiko ari wawe. Bakunzi bawago. Nojuranze ibintu birarenze. Nojuranze. Ubununzi. Oya nojuranze. Ubununzi. Jibu. Uviriza. Wewe ukina filime uri kuri hakaninda? None aba bantu ni bahema. Uviriza ndakubwira. Rindira abasha sivyo. Jerabo sivyo kamera maje iyo kamera nukuje dayimena. Canke nyene abakuzi bakane. Jewe ari kubera umvise turabakiba amafilme bashaka rero badukure ko amafaranga kungu. Nukuri je amafaranga dabaha. Igihe waza kuyibera navyabona yuko. Kandi ntuzinye kamera. Tugende ku zone duipime ko ari ndari iwaje. Je ndakuzi kwanza. Je ndakuzi. Nacu uramenyera kuri zone. Utamenya niye he? Uramenyera kuri zone. Ndekura basi. Hera bakunze wa Wagos TV. Ibintu birishije kuryoha cyane. Ubiriza. Umva rero journaliste je ndakubwira. Oya ubiriza. Sivyo je toshwana. Sivyo je toshwana. Wabere bazero nu bodyguard kwene je wagira. Oya kwanza. Tuko turaganira. Ndekura basi. Ibintu byose ntabyo nzi. Tuko turaganira none ikibazo kiri hehe? Akira sivyo akira microphone. Journaliste wayihorere nabyuzi. Wihorere nabyuzi. Wihorere. Nibiki basi. Oya journaliste mumbarize basi. Journaliste. Ako je bisikado ngo ndababaza iki? Sivyo? Jibu wari kurambira kuri umusari uzu cyane. Uri hit ufise amafaranga menshi. Okay, vyaga ndodona ngo uterinda. Ni mission rero mutora. Ni mission. Oya ni mission magize kwera ni mission magize kwera mugwe ko amafaranga yiwanje. Nako man jewe man akore filme imyaka 3. Yosha je mungura amafaranga. Ayo mafaranga uri kuravuga uri kuri hakana kiumbe chako. Wapi mimi na wewe tunaonania wapi mimi na wewe? Mimi nakwambia leo. Kiswahili naongea, Kiingereza naongea, Kifaransa naongea. Unaweza kuongea kila lugha. Leo utaongea. Oya umva rero tunasita kubwira. Sivyo? Je nawe turuba hano. Cyane ndabizi. Wamamangaye ngaha kubera twe kiganiro sivyo?
nitwa muntu manga ko unzanire uyu mukobwa nazi agateko mangiriye kubera je mungwe kwa amafaranga sivyo utanze uramenya nacu uriko bango ntawuzi nibikiyo yakurondeye igihe kinini ihorere na telefone arazimya tageze gute ho kubera urazimya na telefone juni sikupa nakuhama ukahama baba mimi na wewe leo tunasakira je umva je data tuchane mu kiganiro utahujahe hacu wambaye uyu munsi sivyo ndi oya rindi jewe waba je ndingumba jewe noterinda gute sawa je arindira je si ndakwaka je ifakure ko je ndigumba je no guterinda gute tawuriye he kwaza ho ivyo birakura ayo twahuriye ni wari uhazi uravyumva karara zimamani zimama kandi rero ivyo bintu sizakubwiye ivyo bintu je bisa muri televiziyo tuza gushwana ntuzimye kamera ninde n'ahantu wahora uba na telefone ukazimya iya ndekura yeye mbega bastari bimisi jibu twumvikane jibu oya vraiment tubwizanye ko nk'abantu bakuze jibu none ugiye hega man jibu jibu hapa ni fresh kuya hapa sasa tumalize ki nani mlete ingo cameraman ntuzimye kamera bakurikize kamera abastari b'imisi ukanjimba vyimba ko ufise amahera ufisanga hayo kugumutera amadingo nganda gufise amye gafise amahera menshi cyane ngo yemwe naho kuba nahafise wazimye men uyu rero nakigayo gihaye sivyo tuvugane bazi sivyo oya maze tureko natuganiye oya haje sino turi ivyo bintu sivyo ndagufatira mufatire basi maje nangu ufise kugwana namwege abagabo muri 2 none ninde yaje kugwana na wewe ni Rukiyari yasanze ahugana ninde yaje kugwana na wewe majama ke nimisi mwangiriye numvise men numvise n'umuryango mwawugaye awe man muramba baje men nakugiye no musi hacu wambaye maje rero ni munzi ibi bintu niberera ngaha mviriza tugende cyangwa uvugire aha nyene urumva uvuge yuko uzorera umwana cameraman seka mimi mwenyewe cameraman ata kamera dababwiye cameraman umva ni wa Ghost TV abakunzi ba Ghost TV hama nkabashada babwiye yuko iyi chano yaba bajama bangire mission sivyo je babamagaje ngaha tuze tuganire ivyekeye filme yiwanje ivyerekeye iterambere giwanje kumbe bagire mission ko yabanza ari umukobwa ngo afise inda atanda afise ndabiyinda afise inda kwe ni kubera ari nirindira barabibona ko ihari barabibona nimba watavyibona ni kubera bumvize ko afise amafaranga bashaka je bangura amafaranga ku nguvu man je amafaranga nakoreye yaje je amafaranga mu njuko nyene ufise angahe afise yose na warayi wanje nayi wanje nori giki utoshobora kurera umwana nayahe go kweri ndero umwana ibintu bishije kuryoha kabisa ahubwo mara usanga ni uyu mujama nyine ari guteye ugatsa usanga ni diri mwakoze nawenzi jenduwera kandi niwe nakurikiye waruzi uko wamunze nazosubira kukubona wamenye gute aho ndi rero nimba ivyo birakuko nahamenye navyuzi ciza nuko nagushikiriye bro itika man itika arindira journalist eka basi dukebura iki kintu nga ushaka iki ndeshaka wemere yuko iyi ndari gwawe kandi ugiye kuyirera ndabihakanye imbere y'abantu yinda si wanje ndicu ushaka uyu mwanya nino saha numvana ngaha okay amen eka je dabareke akira nani wawe kandi mene wakoze nundi munsi agaswaje kumamagara agojezo mutende kura baba ahubwo yakoze no kubikora kuko abikora sinari no kukuronka ahubwo journalist wewe wakoze kumuteramisha ngaho gaho aho ni sawa azi kuva aho twamurondereye mama bastare umviriza tugende je uno musi sindagusiga aho uza niho nja aho uryama niho ndyama mama bastare mumenyereye muja gutera amadango murabakande haba mugaca muzihakana bro nini nawe leo tugende bro mama mbega bastare nisikilize mama nisikilize kwanza mama ya bastare guys bakuzi ba Ghost TV naragenze ndabona yerekana mbyimba ko ufise amafaranga nakude filime Yesu Kristo wapfuye ukazuka
batera amadagasha bayihakana muratumara amaza vraiment guys nukuri kwimana Jose naragenda sinari ko biza kugenda nkuko yo eganaje nari ndabigiyemo ikibazo yo man ndahatswe ahubwo hello bakunzi ba Wago TV reka ndabashimire cyane mwe mwadukurikiranye mwabanye natwe ndabashimire cyane ariko tutaraheza anyene musaha murabona gende YouTube mwandike Wago TV mukore subscribe share comment like maze duheze kuba tubande tubaha ibintu bisa neza ibintu biryoshe bimeze neza reka ndabashimire shimire n'umwe wese yashoboye kudukurikirana kuva ikiganiro gitangura gushika gihe reka ndabashimire ciao ciao